Hello bakunzi ba Eric Burundi TV turabaramukije mwese muherereye amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese mudukurikirana uko bwije kuri Eric Burundi hama munono n'umunsi tubazani ujene nongera nivudondora nivuga imisi yose ngiye kibudiki bdengamya amasimba from city from south imbere ya kamera nkaba ari kumwe na mujene asanzwe bikora neza amaze igihe novuga ati yatangaza yuko agira ari kuri ibikorwa vyiwe no tugiye tumuronda atugeza ati atuganirize byinshi tuyage byinshi twige byinshi kuri we kugira ngo dutahure byinshi kandi brother n'impore bana musofa ariko imbere ya byose bro ndakunze kuvuga akajambo kamwe ntarakira umuririmbyi manza kumuha ati duhe kapera gatoyi kugira abakumva bari gukora muri kano kanya I'm so amazed by your love. You give me love, you give your love, and I'm pleased. You've made the man the guy that never been before guy. Because the Lord is for you. You my love and oh, baby. You my love, my love, baby guy. Yeah, it's your boy, rich boy, got my swag, man. Yeah, man. Yeah, ati ni rich boy, agama swag. Swag, okay. Crazy voice killer, man. Yeah, rich boy urazi kuririmba, says sound nziza bro. Thank you very much. Okay, rich boy none ndashaka kumenya ikintu kiyo kuri rich boy. Rich boy yatanga umuziki ryari? Oh, c'est très longtemps. Uko garageje kwibuka c'était 2013 ni watanguye umuziki. Yes. Rich boy ni check cyatumye azima umwanya muremure cyane. So kintu cyatumye mba ntari update cyane cyambere n'amashuri. Cyo gihe nari nkiri umunyeshuri byasabye yuko mbanza nkiga ngaheza kugira ngo nshobore kuronka umwanya witanguye gukora umuziki. Ariko kuni kino gihe wafise umwanya ukwiye. So makino gihe ndiko ndikazanura nereke abafana banje n'abarundi yuko dishoboye. Okay. Rich boy ari kintu kibane nifuza kumenya kuri wewe kumenya kuri wewe. Rich boy. Yeah man. Ikintu kiba abantu benshi bakunda kwibaza kintu kubaririmbyi. Wowe umuririmbyi atamwe kuva 2013. Yes. Umuziki watangiye gukora mu ntari yahe? So nkuko bisanzwe ndi umunyamuramvya. Mvuka imuramvya. Cyo gihe niga imuramvya. Byasaba dépense ndende kugira ngo ushobore gushika mu gisagara. Kugenda gukora umuziki. N'ama studio yarakiri makeya cyane. Becho gihe hariho studio zahe bakwa producteur abahe nabaye. So ico gihe studio zari zihagezwe zari zaba Amir MA production hariho Corridor Magic n'abandi kwa Kuke. Ico gihe ndibuka yuko n'indirimbo yanje ya mbere turi kumwe n'umuvandimwe twagiye kuyikorera kwa Kuke gusa iyo studio ubusinkiyebuka neza cyane. Okay. Ikindi kibazo nshaka kubaza abantu benshi barakunze kuvuga ati umuziki ukora utararonka akazi ukora iyo uronse akazi ukora urashobora gucure ku muziki ngo ati abantu benshi barahiba umuziki baronse akazi bakora ico naco kivuga kwikibeho. So jewe nibaza yuko iyo umuntu arosa akazi kanaka akacaheba umuziki cyo gihe ntiba yari impano yiwe. Iyo ari impano yawe bikuri mu maraso atari bya bindi uba wumva bamwe babikora iki nawe ukacubikora. Ico gihe iyo bishitse ukaba umeze uko ico gihe umuziki ubukunaniye. Nayo mpamvu benshi nkuko wari ubivuze ushobora gusanga barosa akazi kanaka muziki bakaca bahera. Jewe muziki kubganje ni nk'akazi. Yeah. Okay, no munsi wewe mu muziki of the watangwe 2013 gushika no masaha. Mbe ni hentere wabonye mu muziki itumye ugarutse kandi mu muziki? Muziki kuri jewe uvuze ikintu kinini ya cyane. Muziki n'ubuzima bwanje. So kuririmba kuri jewe n'ikindi kintu
ni nayo mpamvu nkeneye kubikora kugira ngo nanjye nshobore kwiteza imbere kuko ni benshi bitunze ya nikora neza. Nice kintu umaze guhura naco mu muziki ukumva ubenga umuziki woshobora kuwuheba? Ikibazo wahuye naco mu muziki bigakwereka umenga umuziki ufumuheba ugashaka guheba umuziki? So imbogamizi zozo ntizibura. Icambere n'icambere novuga icambere n'uburyo kubera yuko uburyo buri mu kintu gishobora gupushinga umuririmbyi akaja habona akaduga hejuru. Uburyo icambere kubera yuko urandika imyaka n'iyindi ukandika ariko kuja muri studio ugasanga biriko birakugora. Nico kintu cambere gica intege abaririmbyi. Novuga yuko muri rusangi ari nk'ikintu c'uburyo. Ikintu c'uburyo. Okay, n'umunsi turaza abantu basanzwe bahagarikiye abasani batandukanye, abaririmbyi batandukanye. Eka n'aba diaspora, hari aba diaspora ubu nibo bagezweho basanzwe bafasha abaririmbyi benshi. Ariko wewe biramaze gushika nawe ukavuga ati reka ndikubite ku ba diaspora nanje bamfashe kugira ndabukuntu noshobora gushikana imbere impano yanje. So now all this time sindashobora kugirirwa ayo mahirwe yo guhura nabo. Yes. Ese uriyumvira hoze umuntu ashaka kugufasha ati ashaka kugufasha mu muziki wawe afashe tara yawe ko numvise afise impano, eske urabona ko atakibazo vyahava bimutera canke bigutera wewe? So nibaza yuko ko bari nko kujya ko gufata igikere ukagikubita umugere ati wocu ugenda neza. Okay, reka tugaruke kuri iki kintu. Ikintu kivuga yuko umuziki wa Buja Flavor ari umuziki ugoye cyane, ata amafaranga arimo, ababikora byo bose ari guhomba gusa. None we nawe ukivuga kwiki? So nibaza yuko abo bavuga ivyo ntibatahura ivyo bavuga kubera yuko iyo ababimeze uko nta muririmbyi n'umwe ngaha mu gihugu aba hari. Nibaza yuko turafise aba legend turashobora gufata nk'aba babahaga ba Christophe Matata n'abandi kiya gihe mu myaka yabo bari abaririmbyi bakeya cyane, ariko ubu abaririmbyi dufise ni benshi. Ivuze ngo ntawovuga yuko umuziki ataco ushobora gufasha umuntu. Muziki n'akazi ni benshi bitunze. Okay, n'umunsi wewe urifuza ati niyo waheba umuziki ko ukora akazi nyabaki? So nibaza yuko Imana imfashije ikampa kuramba gihe cyose nzoba ngihema, niyo nzoba ndumutama agendana agakoni. Nibaza yuko nzoba nkiri umuririmbyi kandi nshobora no kuririmbira abana banje bakavuga ati mutama yarabikoze. So bivuze yuko umuziki kuri jewe nabivuze hakiri kare n'ubuzima bwanje. Music is my life. Okay, mu ntara zose umaze gutemberamo nihe ntara umaze gutemberamo ukabona ko ifise umuziki neza? So nibaza yuko umuntu atagiye kure nkuko ibiharuro vyivugira canke uri kwitere ubibona. Makamba irafise abaririmbyi benshi cyane, aba arnibist, aba rapper n'abandi. Okay, reka tugende tuyage kuri iki kintu. Iki kintu kivuga yuko umuziki w'u Burundi ari umuziki uri nyuma y'iyindi miziki yose mu bindi bihugu bitandukanye. Bikaba nuko biboneka. Urakeke gituma umuziki w'u Burundi udatera imbere cyo bari giki? So nibaza yuko ikintu coba kizingamitse umuziki ndundi ahanini nabashiramo uburyo. Bashiramo uburyo buke cyane nta buryo bashiramo. So twofata yuko atanubwo bashiramo. Okay, arategurwa amaprimzik, arategurwa amahigano y'imiziki atandukanye, je ndaririmba. Eske kuri wewe urabona ko bijya bintu biri mu bituma abarinze baduka? So kiya kintu ni ciza cyane. Ni ciza kubera byaratumye abarinzi bamwe baje habona. Nk'akarorero. Ni benshi twaramenye abitwa ba Patient Matabaro.
ariko Matabaro yari asanzwe afise izina yari asanzwe aririmba kijyage oya no Matabaro yuko yarasanzwe afise izina riteye ubwo ariko Matabaro si kuvuga ngo gutwara Primusic nivyo bituma amenyekana nyuma ya Primusic Matabaro yarafise izina no Jesse no bivuga uko uvuga ko Matabaro yagiye kumenyekana kubera Primusic duhundi muririmbye nawe ukeka ko yamenyekanye kubera Primusic so ni benshi none avuga na Harijo nawe nyene yagize izina riteye ubwoba inyuma yo gutwara Primusic ariko dutahuri ko Harijo yarafise izina s'il vous plaît so none Harijo Primusic yitwaye ryari Primusic c'était ariko umenye ko inyuma yahajya kuri kakagezi zande zarasohotse s'il vous plaît ariko utirengagije yuko Harijo wenyene yarashobora kuvyivugira akavuga ati yamenyekanye kubera Primusic yatanguye gufata ko ariko kubera Primusic okay reka tuce tuva kuri ivyo tugende kuri wewe ubwite mbe uravuga ko uri mu gusubira mu bikorwa eske abafana bawe bari kura bacanye n'abantu bari kura muri kano kanya bifuza kuba abafanzi bawe bitege ikintu nyabaki kuri wewe so bitege ibisasu bitege ibisasu umuziki mwiza production nziza ibintu byiza okay tugende kuyaga kuri iki kintu kivuga yuko wewe uri umuririmbyi ugira uzi gutangura gukora ibikorwa bitandukanye ariko twe twifuza kimwe iyo umuntu atetse burya arakunda kwarura gatoyi kugira ngo yumvirize isose hongereza gato ari kuraba bumve mu bikorwa bizoza akantu gatoyi karimo basi na gatoyi You so sweet Diana, yeah, Diana, sexy like Rihanna, yeah, Rihanna, you are like a banana, my lover, ubungu munyanga, kanatsinda munda vyamanyanga, nukundi faranga, ukununda nanjuganje biranchang, yeah, you don't know good evil, baby, me no lie, yeah. Reka bagumana inyota ya man okay reka tumene nk'abagenda kurangiza ikiganiro ariko tutararangiza ikiganiro nishaka akajambo kamwe ushobora kubwira abantu bari kukura muri kano kanya akajambo kamwe ushobora kubasigira kugira ngo bakagumane so for my fans for everybody aho bo bari hose abasabye yuko kuva uno mwanya wo bari kararaba ikiganiro wese agire j'aime agire partage ibintu bigende neza so vuba ibaza yuko nko gushika ku itariki 10 z'ukwezi kwa kane ndashobora kubahereza igikorwa yeah okay murakoze cyane asante sana